Yes, bakunzi ba Star TV 257 murazi ko ndabakunda cyane mukubazana amakuru ameze neza kuri no munsi ko turavugana novuga Abel NDUWAYO avuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ari kumwe na Joachim urabona yuko ari ibintu bimeze fresh. Abel NDUWAYO yaje yavyibushe sana, fresheri ni nyinshi cyane. Fanny Lavine nawe yaje yambaye nk'umufootballeuse murabibona. Bakunzi ba Star TV 257 ibintu biryoshye cyane ndabakunda cyane ninje bituma navuze ati no nkureka ndayibazanire baje kumutegera. Abel NDUWAYO ni umwe mu bakinyi b'amafilme novuga asa n'umuntu heregiye kuduza ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi mu mafilme. Randir promoter ya aramwakiriye mu gihugu cy'u Burundi, nanje reka ndamwakire kuri Star TV 257. Ko biri kose murabona ko ari umunezero udasanzwe, asa neza asa neza murabibona ibintu ni fresh. Nibaze neza ko tuzana imizigo itandukanye ariko kandi Abel NDUWAYO mu rugendo rwiwe twagiye turabona byinshi bitandukanye yagiye arakorana, twagiye turabona ama interview mu binyamakuru bitandukanye, ndetse twagiye turabona ahura n'abamwe mu byamamare bikomakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Uno mwanya akaba ashitse ugatumye Yes, uno munsi rero murabona ko ari ibintu bimeze fresh. Ndabona ba Ribat umukinyi w'amafilme akomeye cyane, hagwa ni karate ziguruka. Genda kuri Solo the Hero. Solo the Hero ni nimwe mu filme novuga ziko zira trendinga. Nawe ni yaje kumutegera. Uno munsi urabona ni ibintu byiza cyane. Abel NDUWAYO nariko ndagenda mu ntara ndi muri bisi numva iyo bisi rigo irashirako indirimbo z'abarundi z'abafizo ngo z'aba Satubi numva za Benturo nca ndavuga ati yo umutipa aryamye mu mpimba ahari karanezera abantu. Urugendo rwawe mu Rwanda uhabonye gute mbega mujanye n'amareresi mu Rwanda wabonye bimeze gute? Nabonye bimeze neza kandi baratwakiye neza, ahubwo baranatweretse urukundo sana kubera nko mwagiye murabona amafoto nta numwe yatwinubye, baratwakiriye neza, barabona ko natwe dufise izina mu gihugu, hanyuma baratwakira abakinyi ba sinema. Ego inyuma ya Fanny Lavine twabonye muri media tour mu gihugu cy'u Rwanda, Abel we target yo yari yihe canke yaje winwe n'iki mu Rwanda? Target zanje zari zitatu. Target ya mbere yari ukuja kuramukanya kujewe mu Rwanda naravanye umugendo gatabukwe n'umunyarwanda kandi maze imyaka 6 ntajayo. Cyo cyari cyambere. Target igira kabiri yari kumenyekanisha ibikorwa byanje nkora kubera ndafise abantu benshi bankurikirana ndabibona mu makommentaire b'abanyarwanda. Naravuze ati sinoguma ngaha ntagiyeyo kugira babone yuko nandi ndafise ku mutima. Biri mu byatumye njayo ntegura media tour ndabikora mu ndatembera mu TV atandukanye, ama TV agesanzwe, ama TV online n'ama radio kugira babone yuko nanje ndabafise ku mutima. Iyindi ntumbero igira gatatu navuze yari yo gutangura gukinira yo sinema seri nise injya seri. Iyo seri nashatse itangure ivanzemo abakinyi b'abarundi n'abakinyi b'abanyarwanda. Nivyo bintu bitatu byari byanjanye mu Rwanda. Yes, mu ma interview wagiye urakora atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, turabona ko harimo amwe mu ma interview wakora ushavuye cyane bivanye nuko bavuga yuko mutumvikana na Fanny, ariko kuno munsi tubona Fanny ari ngaho yaje abereye duhu umuco rero mbo yewe naranashavuye nyine cyane kubera numvise Manibu ambaza mwe barango kibazo na Fanny bikinda higa ivyo bintu ntabyo nzi kubera je nibaza yuko sinumva ni gute nubwo mugirana nk'akabazo gatoya gasanzwe mu bisanzwe hari abantu ha muruntu birashika muri ko murakora n'umuntu no kuri tele murashaka gushwana muri tournage uravyumva byo n'ibintu bisanzwe ntibisigure ko umuntu mwamwankanye mutagikorana. Rero mu kwishura harageze igihe ndumva ndanashavye ngo ati jewe sinumva yuko nufata umwanya wanje nje kuvuga Fanny ngaha mu Rwanda, kandi mu byo nagerageje kuvuga narabisiguye neza nderekana yuko nta kintu dupfa kandi nta n'umwanya noronka wo kuvuga kuri Fanny nta nonzigira ndo. Kijya kibazo wibaza ko byo byavuye kuki akivuga ko kuko yaravuze ati Abel NDUWAYO uri mu batagiye kumutegera bakivuga ati ndege mu batagaragaye mu bintu byiwe bigaragara ko mengo yakubaza icyazi mwujya mwanya canke abarundi n'abarundi kazi bari ko baravuga ati none uyu mumenyesha makuru wo mu Rwanda yabamenye makuru gute ari hagati ya Abel NDUWAYO na Fanny Lavine turashaka mbo je ntabyo natahuye neza mu byukuri numvise abimbaza numva umengarazi yuko umengo hari kibazo mugo ntabyo namenye
sinzi nimba byanditse Fanny akavuga ko kantu gatoya sinzi ntavyo nzi mugo ukuntu numvise abimbaza naramubajije wabikuye he acambwira ngo je ndasoma ngo ndakurikirana ngo makuru y'u Burundi ngo mwe ndabimenye ndahiga y'u Burundi binyamakuru biri ngaha ngira ari content kinyamakuru tumaze kuvugana ivyo bintu yari content ahubwo je ndibaza Fanny yo gisha ifuze ko ndibaza ko biri kose warabonye interview twayibonye igicuye maze kuva mu Rwanda aho abana bari bagize batashobora kuba ari Fanny baba baraganiriye ibyo n'ibintu nabariya n'abana bari bavyibaza ubivuga ko ikina cyane cyane kwa Abel bavuga ati ko ari amahoro nawe n'amahoro ico no vuga amahoro menshi cyane aka Abel naje nenda mukumbuye kubera agenda mu Rwanda urumva haraciye indwi zibiri ari hari hama nawe ndagenda nawe maze indwi zibiri ibazo kwezi kose utari kumwe n'umuntu musanzwe mukorana urumva ko mu bisanzwe twe dukumburanye murakorana kandi tugiye kwatsa umuriro nyine uko twarahaguze novuga yuko igituma bavyibajije bijya novuga yuko murabizi ndibaza utavyirengagije je na Abel turi nk'amahasa muri filime y'u Burundi rero iyo ubonye nk'umugore n'umugabo par exemple batajanye mu rubanza hari gumwe bayafatiriwe ariko abandi bakaca bibaza ko hari ikibazo rero icyo ko mwari mwatiye kumufata n'urugendo hanyuma ntimurufatane kandi bakavuga yuko hoba hariho ku gatotsi nyene byose byavuga muri kiganiro bakoranye na Mibi sagenze ubwo n'urusaku kubera ko je nari ngiye kumuhamagara wase rero yari yamamagaye Abel nawe akaba yagiye ku bikorwa vyiwe urumva ko tukajana Fanny nagucimwa ho nyene ubwo biruko mwese mubavuze ko muri amasanga muri film yangaha ya film muri game ya film mu Burundi ariko mukamwagiye ibice itandukanye mukagenda umwanya hafi umwe kuki mutagiriye hamwe mugiye vuga atakaca kihaye nabivuze yuko ari kubera ko je nagiye bamamagaye Abel nawe akaba yari yajanye n'ibikorwa vyiwe oya ikindi cyatumye bitona kone urazi ko abantu bavuga uruvugo ibaze bavuga ngo umuntu w'abanye nawe ufise umugore wawe mufasha urugendo mu gihe nk'ikigari mu bikorwa urashaka kwibaza ati uraza abantu ingene bameze ngo no kurana barararana bakabipanga bakabivuga uko nyene urumva rero twe twarabakinye duhitamo ko yotangura agenda nandi nkagenda Abel Fanny Lavine aragiye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na wewe uragenda na Johashe Smith asanzwe abarizwa muri Inkinzo TV mu gisagara ca Ngozi muragiye mbega kubakinyi basanzwe bakina filime mu gihugu cy'u Rwanda wowe bavuga iki kubijanye n'impano zanyu urabona yuko nabo bazoza canke tuzoguma tugenda twebwe twenyene bazoza ubwo no kubwira je ndi mu Rwanda narumvise inkuru ivuga yuko ngo umengo ngo Burundi bugira bugurura imipaka nagwe ndavyumva ngo rokenze bose bagumambwira ngo ngo bakugura rokenze ruvene nzo ndi mu Burundi bakugura bose barifuza kuza kandi bose barifuza ko baza tugakorana filime tukagira collab y'abarundi n'abanyarwanda barabishaka cyane ico singorana tugarutse ku bintu waba waravuze ku ma interview wakoreye muri kiriya gihugu waragarutse kuri histoire yawe ya kahise kiwawe ndibaze peut-être ko warakuriye mu Rwanda uvuga yuko wigeze kuba mayibobo bijya bintu ko yarugushikuza canke yari nka histoire wari kwatera canke n'ukuri sugushikuza kuko nibaza ko nawe ubuzima urimo wo gusubiza inyuma mu myaka 20 ari ukundi wari umeze nawe ubivuze hatwotangara Yesu gushikuza hari video yagiye hanze uri kumwe na bamwe mu bantu bavuga ko bari gutraininga cyane mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko bashimisha ariho kwita Paul akiganiro mwagiranye nanje nkibaza ati mbega bari abantu bo hari gahunda yindi mufitanye kugerekeza akazi kawe bajya abantu barashimishije gose naragezeyo ndaryoherwa hama ariko baravuga nkuko muzobona emission twakoranye barashoboye kumbwira icifuzo cyabo barambwira ati icifuzo ca mbere dufise turapanze turakotesha turakeneye n'akazu no kimiliyoni 2 cyangwa 3 none ntaco mwo dufasha nk'abarundi nimba mudukunda ikiganiro twarimwo twaravuze ati tuzoshinga groupe n'uwo munyamakuru twari kumwe hanyuma bifuza guterera bajya abantu bashobore guterera abajya bapita barambwiye ati turakunda mu Burundi turakunda abarundi turifuza ko umunsi umwe mu dutora mukatujana i Burundi kaje n'abarati imipaka y'uguruye nzofata imodoka yanjye nzi kubatora ndabaze ni mu Burundi mubabona amaso mu yandi kuko n'abantu bashimishije kuraba cyane ego Abel uravuye ngaho iwacu mu Burundi urafasha rutemikire ikugeza mu gihugu cy'u Rwanda waratembereye warabonye byinshi ushobora kubona kinyana n'amareresi atandukanye ariko rero turifuza kumenya nkuko bavuga ko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze baramaze gutera imbere kuturuta ariko impano z'abantu turazisanganya ingabirano turi n'abatananirwa muri ivyo kandi muri vyose turi n'abaganga ndifuza kumenya ico wahigiye canke ico waragayeyo je mu bintu nabonye burya uravye abanyarwanda barakina neza savana twe turakina neza ariko dukunda kwikengera ngo nta ma views turonka
mu bintu nabonye je nkuko nabamvuga ku mashuri sikirenga ndasaba ku bantu mwize abantu mukura mu bintu bya YouTube mukerebuke mumenye guca kurondeza bajya batipe bafise ibintu byo kurondeza YouTube kindiza cyane YouTube ikarabwa cyane barafise ukuntu ashaka no kubwira bunyene muri kumwe mu isati ngira ndakwereka ubunyene ronka ama views ibihumbi ibi kandi bikaba rero n'umuntu twe twajanye umwe yasigayeyo twamuhaye amare yo nka desemene asigara ariga arabubumenyi kanaka kugira natwe tugire uburyo twisununuye ariko ivyo kuvuga ngo abantu baturaba ntibadukunda sivyo kuko ikizobikwereka uzosanga ashize ko film irabwe n'abantu 230 usanga commentaire ziringa nk'amajana 5 bivuze ko abantu bagukurikiranye baragushima kandi izo commentaires bari nziza mugo ara izindi ushaka kuraba hari ugasanga umuntu afite views bihumbi jana commentaire 50 40 bivuze ko hari indi systeme ya kabiri mugo twe turafise uburyo bagira commentaire ziya commentaire rero ziba zerekana ko abantu badukurikirana badukunda ahubwo ako kabijya rero ko guhinyanyura niko je ntanakoze je nshira kuri YouTube ikimenya ingene bigenda ego Abel mukurangiza ikibazo cha genda kimarire ikibazo canje ariko ntimuri ko muranyishura neza mutuzaniye iki mwungutse iki mwakuye yiki bazaniye iki oya mwungutse iki muri mwebwe naho mujanye n'ingabiro musanzwe mufise ikintu mutuzaniye akanyone katagurutse deja urazi ko umugano gisigura hari undi mugabo mwamugaye ubugufi ariko twishure ariko manze mutwishure nike kintu mwungutse cyangwa nike kintu mwatuzaniye kubera ko inyama rugendo babitege iki koko shoko ari experience y'ibintu bishasha mwatuzaniye nakubwiye experience turiko turafata niyo kumenya ukuntu YouTube ikora neza tugende ku rugero rumwe nabajya hanyuma ikindi ibintu twabazane twagiye gukora filime hariho ne cinema twakoreye mu Rwanda mwarayibonye isi dutuye mwarayibonye cinema nziza kandi abantu bose barayikunze none kurambaza ntavyo nzanye kandi Abel maze kuramba zingahe n'abakinya b'amasena mu Rwanda collabo nagize collabo iyo cinema isi dutuye niyo collabo nakoze hanyuma cangira collabo kuri cinema yanje shash seri ngira ntangure kubahereza Joache Smith nibaza ko yokwegera ama mikoro kugira ngo batubwire icyo yungutse muri rugendo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda Joache murahawe ikaze Joache karibu sana murakoze cyane ego Joache ufise saison no kwitaneza kwikunzwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi mbega kubera ki wahise muyumvira gufatanya na Abel NDUWAYO mukorera hamwe canke ni rebo kanaka canke n'umugwi kanaka wafatanye n'undi mugwi kanaka mushiramwe mugenda gukora ama collaboration mu gihugu cy'u Rwanda so novuga yuko kugira ufatane n'umuntu mukorane nuko uwo muntu aba yakwemereye ko mufatikanye kubera ko hariho nk'umuntu ushobora kwegera kugira mufatanye ibintu akakwankira iyo umuntu yakwemereye kugira mufashanye mukorane mutegurane ingendo sizi gusa ahubwo hariho n'izindi tubabika imbere Imana niyo bijamo tuzoguma dutembera tugende dukore so nobabwira yuko imbere ari heza nitwaje hamwe abarundi twese bakujya ko haba amakorabo ya music urabona ko n'abandi basaki bagenda barakorana ba Otile Brown natwe tuzojabuka turenge no mu Rwanda kubera sinema ko turifuza ko natwe bamenya ko mu Burundi hari sinema ndonde ingozi hari abakinyi b'amareresi beza cyane mbega uwo buri kurategura iki mu gufata abakinyi musanzwe mukinana ndetse musanzwe munarongoye kugira nabo mushobora kuba kuburiza bitemikiyere kugira bashobora collaborana n'abandi bakinyi b'amareresi muri ivyo bihugu mwatembereyemo navuga ko icyo ndiko ndategura ari d'abord nobanza kwiteza imbere kugira ngo nteze imbere abandi kuko ugiye ukabwira umuntu yuko ugomba kumuteza imbere nawe udateye imbere aca gutwenga akaca kubona nk'umusazi nabanje ndabacira inzira na cyane ko atari ubwa mbere noba naringiye mu Rwanda rimaze kuhamenyera ariko sinoba nagenda kubera sinema nasanzwe ngenda kubera ko mfise ibindi bintu ngiye kuramutsa amafamiye ariko ubu nyine nari najanywe na filime gusa naco igikorwa cyari canjanye nkaba ntegura yuko n'abakinyi biwanje bose ndabipfuriza iterambere bakazonatera imbere mu kuja mu bindi bihugu mbere bakazonserukira je nigaraminga mu gihugu cyacu Burundi ikibazo ni cyakindi nyene collabo wakoze n'izigahe mu Rwanda collabo sinozivuga zose ico nzi gusa ni nyinshi zarakozwe na cyane jewe nari nagiye kugira ngo seri yiwanje igere kure umuntu wese mu mwarabonye ku mafoto ari cyo yafashije ahubwo ni murindire muzobibona mu maseri yiwanje je nagiye gushutira sinagiye kubakinira ahubwo je nagiye bankinira nico cyari canjanye warabarishe cyane byarakoroheye ico novuga icambere cyo nuko gusa collabo urinze ukorana n'umuntu
hariho ikintu cyo kuvuga ati reka ndamuhe ikintu kiza kumunezereza avuye kuri tele uvuga ngo urihe bajya